Mwiwe neza abakunzi bacu, bakunze urubuga rwacu ariko rwanyu. Haraheze iminsi ko turabakomisha iwacu. No munsi rero nashaka tuvugane bijanye n'ivy'intambara iri muri bamwe bavyita intambara abandi ibitero biri hagati ya Irani, Amerika na Israel. Turaba igituma ivyo bitero biriko biraba. Reka turanaraba turinjira mu buzima bwa Irani n'igihugu aho kuja kugura umukate muri Irani ugenda utwaye miliyoni 100. Ivyo turaja kubirabira hamwe, turabira hamwe ubutegetsi bwaho nyene bumeze kubera iki hari ivyo bitero hagati ya Amerika n'ibindi. Karibu tubirabire hamwe murakoze. Uno munsi ibitero vyabaye Israel yatanguye gutera mu nyuma n'abanyamerika baco baratangura baratera ibitero. Bavuga ko bari bagerageje gutohozaho uwutwara Irani aba umugizi supreme, umuyobozi w'ikirenga hariho bita Khamenei. Bakavuga ko bateye ivyo bitero bari batumbereje ahaba, mugabo batashoboye kumugema. Rero muri ivyo bitero bateguye baravyise amazina. Israel yacise ngo ni Operation Lion's Law, hama Amerika nayo yita ngo ni Operation Epic Fury. Urabizi ko ibitero nyene babikaze, naho murabizi mu bihugu bibanyi barabategura ibitero bakavyita bagashikiraho amazina bavyita. Urumva bagize nyene ku buryo bizoba bikaze cyane. Mugabo amakuru avuga yuko naho bateye hari uwo muyobozi w'ikirenga atacu yabaye. Gusa mugabo reka turindira amakuru ko azogenda aravugwa. Ina Irani ntiyicaye, yaciye itangura nayo gutera ibisasu. Cyane ntiyabiteye muri Amerika, mugabo yabanje gutera muri Israel. Hama ikiratera no mu bihugu by'ibibanyi, ibihugu bibanyi vyo muri Golfe. Yabiteye nko muri bihugu vya muri Emirati Arabini, banabisamye. Muraje kubona n'akavideo hari n'abarundi bashungereye aho babisamiye. Mu ivyo bihugu nyene numva bateye za Bahrain, za Qatar, za Kuwait ni Dubai, Abu Dhabi. Abantu bakorerayo mwabibonye berekanye akavideo bashengereho gisasu kiri. Abarundi basigaye barinda aho bashengerera ahantu hari haguye missile ballistique iriko iratuma umwotsi ntibagira ubwoba. Hamare turabe mbere yuko intambara iba habanje kuba ibiganiro vyabereye i Geneve hagati ya Amerika na Iran. Mugabo ivyo biganiro ntaco vyahavuye bishikako. Umva muri ivyo biganiro Amerika yarasaba Irani kureka ivya nucleaire. Amerika ikabasaba ati abanyamerika bose bimufunze ni mubarekure. Irani nayo ntiyashoka ivyemera. Amerika nayo yarabona ko Irani itazovyemera, niko Amerika gucitangura ikajana abasoda mu n'amato y'intambara mu bihugu bikikuje Irani. None imvonyamukuru kubera iki intambara hagati ya Irani na Etazini? Ubucambere Amerika isaba Irani kureka nucleaire. Fete Amerika ntishobora gusinzira mu gihizi ko hari ibihugu biba biriko birakora intwaro kirimbuzi bibona vyobangamira abanyamerika canke bikagira inguvu gusumvya ibindi bihugu, ku buryo bikagira ati umunsi umwe Irani ishatse dutera igisasu tukagira. Mugabo Irani nayo si umwana, nayo yagumye isigura ati twebwe iyi nucleaire dukora ni nucleaire y'ivya gisivile, ni kugira twironkera umuyaga nkuba. Nayo Amerika ikavyanga. Mugabo icya kabiri bapfa umve cyambere nico c'ama nucleaire. Amerika idashaka ko hariyo isumvye ingufu.
icya kabiri bapfa ni nk'ubugabo, ubugabo muri gice ca Moyen-Orient n'ibijya bihugu bihugu bikikuje za Israel, za Kuwait, Qatar, ibijya bihugu byose urumva nico bita guerre d'influence. Ico rero naco urumva Irani ishigikiye, Irani umva ni ifise niyete ya Kisilamu, kandi Islamu sinzi irafise ivyo bita abashia, irafise ivyo bita abashite, irafise n'ivyo bita abasunite. Mugabo umugwi utwara puromo muri Irani n'umugwi w'abashite aho bita abashia, Shia itna Sharia, niyo bantu batwara. Rero Irani ni kiri mu bihugu bishigikiye Palestina, irashigikiye ya migwi y'abagwanyi yo muri Libani, zimwe za Hezbollah, za migwi yo muri Syria, muri Iraq, muri Yemen. Donc ishigikiye, donc Irani ishigikiye ya migwi yose iri muri bijya bice. Hama Amerika nayo ishishigikira Israel. Amerika mu gushigikira Israel ishishigikira na bijya bihugu vy'ubwami vya Emirabini, za Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain. Umva uruhande rwose rwagiriza urundi gusomborotsa intambara. Urumva yuko uko kuntu kimwe cyose gifite uruhande gishigikiye, kindi cyose gifite uruhande gishigikiye. No kuvuga Irani bishaka mu ivyo bice byose ko ari ivyo ihashigikiye, ko ari yo ifise ijambo kuri Qatar, ikagira ijambo kuri Bahrain. Amerika nayo bishaka kugira ijambo muri Syria. Murabona ko Palestina za biye batavyo byose ari yagerageje kugira bihagarare. Donc umva nivyo nizo mvo nyamukuru ziba ziri ngaho. Hame iyindi mvo havuye umva ya mbere ni nucleaire, ya kabiri ni kugira ico bita influence. Umwe wese tije ngabaha nije mvuga ari kijana ngaha. Icya kabiri Irani kivuga ati mwemwe mwaradufatiye ibihano nyene navyo ubona ko vyamereye nabi Irani, vyarayibabaje cane gose. Twoba nk'akarorero, nk'umuntu afise ibihumbi 10 vy'amarundi, ibihumbi 10 vy'amarundi bingana ni miliyoni 4 n'ibihumbi 437 n'amahera 331. Aho ni kuri toya berube, aho ni kuri marché officiel, aho ni twoja muri ama marché amwe y'ibitengo mu Kinyegero. Murumva incuro wocu gwiza. Urumva kubera babonye kano mahera yabo yagerageje akababana nk'ibintu by'ibipapuro, baragerageje baca bakreya ikindi kintu bita amatomani. Urumva baca batireka dufate nka itomani imwe ingane na mariyare 10. Urumva ibihera bibaye byinshi cyane. Urumva mone yabo bakoresha na mariyare. Ati rero ko mariyare abaye menshi cyane, mahera yataye agaciro cyane, reka tugira ikindi kintu cyitwa amatomani. Itomani imwe ibifisa mariyare 10. Nukuvuga urumva kugira bigabanuka, murumva nababwiye ko ibihumbi 10 bingana ni miliyoni 4 n'ibihumbi 400. Ushize mu matomani waho ucugwa ku bihumbi 443. Urumva mu mahera yabo nyene yaragerageje atagaciro cyane, ku buryo kugura baguette imwe bigusaba 22,000 vy'amariyari. Urumva ni nk'igice c'iyero. Donc ubuzima bwabo burazinze cyane, mahera yarataye agaciro. Nk'akarorero umushahara w'umwarimu wo muri primaire, no kuvuga umwarimu wo muri primaire ahembwa miliyoni 300 miliyoni 300 y'amariyari. Kota inzu y'ivyumba nka 2, iyo inzu iri hagati y'icumba kimwe n'ivyumba 2 bivanye n'aho iri ku mugwa mukuru wa Tehran, ushobora kuyikota miliyoni 400. Hama nka ifungurwa ratio y'abantu 4 mu kiringo c'ukwezi kose ni miliyoni 150 z'amariyari. Ikiro c'inyama kiguwe miliyoni 30 y'amariyari. Ilitiro y'amata igugu miliyoni 1 n'ibihumbi 100 vy'amariyari. Ikiro c'umuceri
kigugwa ibihumbi 200 by'amariyari. Urumva yuko amahera yabo n'ukuri nukurateye biteye ubwoba. Urumva ivyo byose ivyo ni ibintu bituma bishabuza Irani. Urumva bituma nyene Irani idategerezwa ibona ko Amerika ari umwasi wayo wa mbere, kuko urumva Irani niyo icukura igitoro cyane ca mbere ca ijyape ipetroli. Izi modoka mubona zifise igitoro kinini yakiva muri Irani. Ca wiyumvira yirigwiragurisha amatoni n'amatoni y'amaritiro, mugabo amahera yayo ntagira akamaro imarira. Ntagire ibyoyo irafise ivyirungika hanze kandi kabigurisha mu madolari, mugabo amahera yabo kubera Amerika bidahuza kaci yatesha agaciro gushika kugo rugero gose. Urumva twijanye naco n'ubutegetsi bwo muri Irani. Urumva ubwa mbere bari bafise intwaro ya cami imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 1979 hatwagwa n'uwo bita Muhammad Rezo. Uwo rero Muhammad Rezo yarapfuye, mugabo arasa umwana w'umuhungu akuze yavuye guhera ico gihahunga aba muri Amerika. Urumva intwaro ya cami ibiragiye guhera rero igihumbi kimwe n'amajana 1979 niho haca haza rero ya ntwaro ya Kisilamu ishingiye ku idini ry'abashia. Aho oye mu Burundi ushaka ivyo vy'amadini sinovisigura cane, mugabo ni waje hariya muri Asiatique uzobibona, uzosanga hari umusigiti, hari imisigiti bifatanye kandi bamwe bafise aho basenga abandi bafise aho basenga bifataniye rero no kwayo madini. Sinzi ko nobigereka ndabigiranije nango n'abakatolika n'abakirisu no havasa nkambeshe ko naco ndabizi ko cane. Nguvuga guhera rero mu 1979 hace gutaka intwaro ya Kisilamu ya yoba itari Khamenei, mugabo hatanguye se wiwe mu nyuma arakwirikira. Rero mu ubutegetsi bwo muri Irani butunganije gute? Umuyobozi w'ikirenga ari we bita guide supreme, ni wabatwara igihugu, niwe atora umukuru wa gisirikare, niwe atora abayobozi bakuru umva ibijanye n'umutekano, niwe wo bita commandant en chef, niwe nyene urumva ubutegetsi ni wabagaba n'ibintu byose. Hama haca hakurikira umuperezida nawe abasibiringo vy'imyaka 4, mugabo wa wundi wa mugide supreme we ntabiringa afise, wazogumaho gushika apfuye, peut-être agasubirwa n'umwana wiwe. Umuperezida rero abafise ikingo c'imyaka 4, kandi umuperezida ni waserukira Irani hanze y'igihugu. Urumva nk'ubu habibaye hakaba nk'inama ya ONU, hagenda umuperezida ni waserukira Irani hanze y'igihugu. No umuperezida ni wajanye ajejwe ni waserukira guverinoma. Urumva perezida ni nk'akaroro mu Burundi, perezida wo muri Irani ni nka premier ministre wo mu Burundi. Ni nka sinzi ko nzoba ndabigeranije neza, kandi wajejwe n'ivya economy vy'igihugu vy'ubutunzi ni perezida bijejwe. Hama umvavuye wa mugide supreme hakaza perezida, haza inama nshinga amateka bita majalisi. Majalisi rero niyo ishobora gukura mu ministre, nitora amahera y'igihugu kizokoresha, nitora amategeko, ibigizwe n'abantu 290. Aho rero haraza ico bita conseil de gardien. Ica kane rero shoshere gikomeye rero mu butegetsi bwo muri Irani, haca haza abo bita les gardiens de la révolution. Aba bantu rero ni gisirikare, abo bita paramilitaire. Umva hari igisirikare ca leta, hagaca haba rero n'abandi bantu, abo bitwa paramilitaire, n'abantu atabara abasirikare, mugabo abari bo bajejwe, aribo bakingiye ubutegetsi, nibo umva nibo bantu bategeka ibintu byose, nibo bantu baba bari bakomeye cyane ku butegetsi, nibo baba bakontorora ibintu byose. Doni twovyita kari umuntu nawe yovyita nk'ugwaruka rushigikiye ubutegetsi. Urumva nibo bantu
bakonorora ibintu byose, nibo bantu n'igisirikare ntigishobora kuvuga aho bari boba, kuko urumva nababwiye umugide supreme nego ni wajejwe abasirikare, mugabo uko inzego zigenda zirakurikirana uca usanga rero aba gardien de la revolution abantu bakomeye cyane, n'abantu bakomeye cyane gose. Irani ni igihugu kandi kinini gisumba Ubufaransa inshuro zitatu, gifise kilometero kware imwe umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana 600, kikaba gifise abantu bashika hafi miliyoni 90. Mu kurangiza kino kiganiro cacu murumva yuko mufatiye kuvyo twabasiguriye, igihugu kimwe cose bivanye n'ivyo kirondera. Amerika ishaka n'abayishigikiye akashaka ko ari igira ijambo, Irani igashaka nayo kugira ijambo mu karere kayo. Irani ubukene ifise bitewe na Amerika. Israeli murabizi ifise abahasi batagira uko bangana, ntigera iryama ngo isinzire. Ivyo bintu byose rero ubishiteranije ukabishira hamwe, urabona yuko intambara atari izohera muri aka kanya. Abahinga uriko uraraba baravuga yuko intambara ishobora kuba regionale, ibihugu bigaterana. Murabona nkuko mwabonye ibisasu byagiye birategwa naha, hakabamwe bamwe bavuga bati mwe mwaduteye, mwe mwagize iki. Ugasanga intambara yatanguye hari ibihugu bitatu, Israel yateye muri Irani, ugasanga byenti ibihugu bicuditse na Irani biteye ibisasu muri Israel, ugasanga Irani nayo iteye ibisasu mu bihugu bya bicuditse, nkuko noneho byatanguye mugabo bakaza barabisama ivyo bisasu, ugasanga reci biba ntambara akarere. Hagati aho rero mugabo ibihugu vya rutura vyagerageje kuvuga yuko intambara vyohagarara. Muravyumva ko ibihugu vyose kw'isi biba bifise bica bibishigikira bikivuga ati ibintu ni mu bireke. Mugo uravye ko Amerika nayo inguvu ifise. Murabona Trump ibintu amaze ibisi nawe ariko arakora, inginga akura aba president afata ingigize naha mu gihugu wabo, amereye n'ababimukira. No kuvuga hariho ibihugu byinshi, abantu benshi bivanye na position Amerika irimo n'ibibazo ibiko bishikira abana bariya. Hariho bamwe bahava bafite bagira impande bahengamiye ko abandi bagira ibi. Rero akaba ari umwanya wonyene uzotumenyesha ati bizogenda uko. Rero mwakoze kudukurikirana, mwakoze umuntu ashitse kuri no muntu utayagumye twumviriza, yakoze cyane. Manda mugira subscribe, mugira ama commentaire, tuzoguma turabarondera yandi ma information yandi arenga ko ngaho. Murakoze.